Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza iki cigwa cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanze ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ivy'ubwibone bwa Esau n'amahanga yamukomotseko. Twarabiye hamwe kandi ibya Yakobo yakunze urukundo rurengeje umwana wiwe Yosefu, bituma Yosefu yankurunuka na bakuru biwe. Twibukanye ko Yosefu yari umwana wa Yakobo yavyaranye na Rakeri. Rakeri nawe akaba yari inkundwakazi kuri Yakobo. Rakeri ariko aravyara umuhungu agira kabiri ari we Benyamini, yaciye apfa, kandi urwo rupfu rwiwe rwarababaje Yakobo cane. Abo bahungu babiri ba Yakobo yavyaranye na Rakeri barabatoni kuri se. Yosefu yahora ajana na bakuru biwe kuragira umukuku wa se, kandi yamazanira se inkuru z'ibibi abo bakuru biwe bakorera iyo baragiye. Urukundo Yakobo yakunda Yosefu rwatumye amubaririza ikanzu y'amaboko kandi y'amabara. Ico kikaba cari kimenyetso ko Yakobo yafata Yosefu nk'umuntu adasanzwe. Benyamini we yari akiri umwana mutoyi cane, kandi urumva ko nyina yapfuye ariko aramuvyara, bimwe abarundi bavuga ko yamutaye ku ngoyi. Uwo rero yaguma hafi ya se, kuko Yakobo yari yamwise inkoni yo kwishimikiza mu busaza bwiwe. Ubu munsi rero tugiye kubandanya inkuru ya Yosefu, dutanguriye ku ndoto ziwe zatumye bakuru we barushirizaho kumwanka. Tukaba twishimikiza ivyanditswe mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 37 duhereye ku murongo wa 5 tukageza ku wa 33. Umurongo wa 5 n'uwa 6 ivuga ngo Yosefu arota indoto azirotorera bene se, barushiriza kumwanka. Arababarira atehe nimwumve inzozi narose. Ukuntu yavyifashemwo twobisigura gute? Ni kuki yagenda abwira se wiwe amakosa y'abakuru biwe kandi azi yuko bica bituma bamwanka? Ntiyarazi ingene abandi bantu baba babi, ntiyarazi neza ingene bakuru we bari babi. Ico gihe Yosefu we nta vy'ingorane yishiramwo. Vyatwaye igihe kinini kugira ngo ashobore gutahura abantu bo mw'isi ingene bameze, kandi mu by'ukuri yarize. Mu nyuma niho yashoboye gutahura ubube gito bw'abantu mu kubaho kwabo. Iyumvire ingene ubuzima bwa Yosefu bwakingiwe. Yakobo yari yahereje umutima kuri Rakeri. Yari yamukunze cane agitangura kumubona, kugezaho akora imyaka 14 kugira ngo ahabwe Rakeri nk'umugeni wiwe. Ariko haciye imyaka myinshi kugira ngo amuvyarire umwana, kandi ibyo vyabaye ingorane. Nguwo rero Yosefu aravutse, Yakobo amaze gusaza. Mbega umunezero utangaje Yakobo yagize arose Yosefu. Ariko Rakeri nawe nguwo aragiye, arahwereye ariko aravyara Benyamini. Niho rero Yakobo yacashira umutima ku muhungu Rakeri yapfuye amusigaranye ariwe Benyamini. Uko siko yarakwiye kuvyifatamwo. Yarakwiye kwibuka ko afise abandi bahungu bamuhanze amaso. Ariko Yosefu yarakunzwe bihebuje kandi yarakingiwe. Umurongo w'indwi n'uw'umunani ivuga ngo narose dutekera imikama y'ingano. Umukama wanje uriyegura urahagarara, maze imikama yanyu iraza ikikwiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bataho ni wewe uzotuganza?
niwe uzodutwara. Izo ndoto ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Urashobora kwibaza ingene baciye bamererwa nabi. Birumvikana yuko barushirije kumva bamwase, barushirije kumwanka kubera izo ndoto. Ariko ntivyatumye izo ndoto zihagarara, kuko mu nyuma yarose izindi ndoto, nk'uko tubibona kuva ku murongo w'9 kugeza ku wa 11. Haravuga ngo yongera kurota izindi ndoto, azirotorera bene se. Ati nongeye kurota izindi ndoto, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati izo ndoto ni ndoto ki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubita inkoro hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Amaze kubabwira iyo ndoto, baciye batahura ico avuze. Turavye mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 12 umurongo wa 1, tubona ngo umugore yambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. Ivyo bisigura igihugu ca Isirayeli. Abo bakuru ba Yosefu rero bamenye yuko ababwiye ivyabo nyene nk'abahungu ba Isirayeli. Aho niho tubona intango y'igihugu ca Isirayeli. Igitabo c'Itanguriro ni nk'ishurwe ribunduye, ukuguruka kwaryo kukaboneka mu vyanditswe vyera uko bishishikara mu nyuma. Iri shurwe rero risambura tugeze mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ico nico gitabo ca nyuma, ariko nico tubonamwo ukuguruka kw'iryo shurwe. Dutegerezwa gutahura ibivugwa ngaho atari mu buryo bwo kugerageza kwiyumvira ivyo ari vyo. Yakobo yabitahuye n'ingoga, acamera nk'uwivugisha ati aho jewe na nyoko wawe na bakuru bawe tuzoza dukubita inkoro hasi imbere yawe. Yosefu nawe yaciye yivugira gusa ati iyo yari indoto. Ntiyagerageje gusigura kuko vyari ibintu bigaragara. Bakuru we bobo baciye banabikura mu vyiyumviro, babona ko atani vyoshoboka yuko bohava bunamira Yosefu, umuhungu mutoya kuri bo. Ariko se wewe yaratahuye ibanga riri muri iryo jambo, arigumya mu mutima. Imana ishimwe. Reka turabe inkuru yerekeye Yakobo arungika Yosefu iyo bakuru biwe bari baragiye. Umurongo wa 12 uvuga ngo maze bene se baja kuragira umukuku wa se i Shekemu. Muri ico gihe Yakobo n'umuryango wiwe baba hafi y'i Heburoni, aho hari nk'ibirometero bishika kuri 30 uvuye Yerusalemu. I Shekemu naho nyene byari nk'ibirometero 30 uja mu buraruko bw'i Yerusalemu. Ahantu rero abo bahungu ba Yakobo bari baragiye intama za se hari kure y'imuhira. Muri iyo ntara yose niho baragira intama zabo. Umurongo wa 13 uravuga ngo Isirayeli abarira Yosefu ati harya bakuru bawe ntibaragiye umukuku i Shekemu? Ehe ngwino ngutume kuri bo. Yosefu aravuga ati nta ngorane ndagenda. Yari umwana agamburukira se gose, nk'uko muza kubibona ku murongo wa 14 havuga ngo aramubarira ati genda urabe ko bakuru bawe baramahoro, n'umukuku kuri amahoro, uheze ugaruke umbarire. Nuko aramutuma ava mu kiyaya c'i Heburoni ashika i Shekemu. Yosefu aragenda kuva i Heburoni kugeza i Shekemu. Ashitse i Shekemu atangura kubarondera. Hari ahantu hagutse bikagorana kugira ngo Yosefu abone aho bari. Umurongo wa 15 uvuga ngo ariko arazimagirika ku musozi, bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza ati urondera iki? Ndibaza yuko uwo mugabo igihe yarinda mubaza ico arondera yari yamubonye kera kiruhande y'urusago rwiwe kenshi. Ku murongo wa 16 n'uwa 17 aramwishura ati ndondera abo tuvukana, ntabara undangira aho bagiye.
uwo mugabo aramwishyura ati baravuye ino kuko numvise bavugana bati tujye i Dotani. Nuko Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. I Dotani ni kure y'aho i Shekemu, ni hafi y'ikiyaya c'ahitwa Esidraelo. Aho niho abo bakuru ba Yosefu bari bajanye intama zabo, kandi Yosefu yahavuye abatora aho i Dotani. Kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20 haravuga ngo bamubona akiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravugana bati nguriya karosi araje, nimuze tumwice, tumuterere mugobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge ko igikoko c'inkazi camuriye, tuzorabe ingene indoto ziwe zizoshika. Mbega Yosefu bamwankurungana gute? Aho bari kure cane y'imuhira, hararenga nk'ibirometero 150, maze baravugana bati tumukureho ubunyene, maze tuzorabe indoto ziwe uko zizoba. Imbere yo gushishikara inkuru ya Yosefu, nagomba tumugereranye na Yesu Kristo turabe ivyo bahuriyeko. Icambere, ukuvuka kwa Yosefu kwabaye mu bitangaza, habayemwo Imana nyene iba nk'iyishuye amasengesho, maze Imana yibuka Rakeri iramwumvira, izibura inda imuha kurondoka. Niko tubisoma mu Itanguriro 30 umurongo wa 22. Ica kabiri, Yesu nawe yavyawe n'inkumi. Birumvikana yuko ukuvuka kwiwe kwabaye mu bitangaza. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca mbere murongo wa 35. Ubugira gatatu, Yosefu yakundwa na se. Umwami Yesu nawe yakundwa na se, ari we yavuze ati uyu ni umwana wanje nkunda. Ikigira kane, nuko Yosefu yari afise umwambaro w'amabara wamutandukanya n'abandi. Yesu Kristo nawe icamutandukanya n'abandi nuko yari atandukanye n'abanyavyaha, nk'uko tubisoma mu gitabu c'ikete ryandikiwe Abaheburayo igihimba c'indwi umurongo wa 26. Ubugira gatanu, Yosefu yaramenyesheje yuko azoganza bene se. Yesu nawe yaramenyesheje yuko ari we Mesiya. Uko batwenze Yosefu niko na Yesu bamutwenze. No ku musaraba bamubambyeko bahanditse bati ubu ni Yesu umwami w'Abayuda. Ikigira gatandatu bahuriyeko nuko Yosefu yatumwe na se ngo aje kuraba bakuru we. Yesu nawe yatumwe kuri bene se. Yari afise igikorwa co gukiza ubwa mbere intama zo mu nzu ya Isirayeli zazimiye. Ikindwi ari naco ca nyuma two kwiyumvirako nuko Yosefu yanswe na bene se ataco bamuhora, kandi uko niko Yesu nawe yanswe n'abiwabo. Tugarutse ku nkuru za Yosefu, ibuka ingene yegereye aho bakuru we bari, bagatangura kumugira inama mbi. Yari yambaye impuzu y'amabara menshi yerekana ko ari udasanzwe. Twokwibuka yuko Yosefu ari muto muri bo, ariko aho hari ku mubiri gusa imbere y'amaso y'abantu. Reyubeni wari yarababoneye izuba bose, ahabera amagabo, ababwira ijambo bumva bararushijwe, baca barikuramwo ibyo kumwica. Umurongo wa 21 uravuga ngo Reyubeni avyumvise arondera uburyo bwo kumubakiza, arababwira atehe tureke kumwica. Iyo Reyubeni atababuza bari kunyaruka kumwica. Ku murongo wa 22 haravuga ngo kandi ati ntimuvishe amaraso, ariko mumuterere muri uru rwobo ruraha mu bugaragwa, ariko ntimumukoze kwa maboko. Kwari kugira ngo amurokore, amukure mu maboko yabo amusubize se. Intumbero ya Reyubeni kwari kugira ngo bamaze kumuterera mu rwobo ahava asubirayo mu nyuma amukureyo amujane muhira kwa se. Umurongo wa 23 nawe uravuga ngo maze Yosefu ashikiriye bene se, bamwambura wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye. Bakuru we baranka uwo mwambaro kuko wamutandukanya nabo, kandi mu migenzo yabo mu bantu bavukana ijambo ry'umukuru muri bo bararyubahiriza. Niho rero baca bambura Yosefu uwo mwambaro wiwe.
umurongo wa 24 n'uwa 25 iravuga ngo baramukwega bamuterera muri rwagobo rwimbiwe kubika amazi, ariko rwari gusa nta mazi yarimwo. Baraheza baricara ngo barye. Bunamuye amaso babona umurongo w'Abishimayeli bavuye i Gileyadi, bari n'ingamiya ziremetse imibavu, imiti yo gusomora n'isenga, babimanukana muri Egiputa. Abo bari abadandaza bariko barirenganira. Ku murongo wa 26 n'uwa 27 Yuda abarira abo bavukana ati, vyotumarira iki kwica umuvukanyi wacu no kumuzimanganya? Ehe nimuze tumugurishe kuri barya b'Ishimayeli, amaboko yacu ntamukoreko, kuko ari umuvukanyi wacu, tukaba urugingo rumwe. Baca baramwumvira. Yuda rero yababwiye ivyo igihe haboneye abadandaza bahaciye. Yari afise iyo nteguro muri we yo kugurisha umuntu, ariko njanye n'uwo, kuko hoho atavy'ukwica vyarimwo. Ntiyagomba yuko amaraso ya Yosefu yoba ku gatwe kabo. Abo bavukanyi biwe baravyemeye, kuko bobo ico bagomba kwari uko Yosefu yoba avako gusa. Uko vyari kugenda kose ngo bamwikureko, babona ko atangorane. Babonye Abishimayeli bahaciye, baca barabamuha ngo bapfume baja kumugurisha, ntibarinde kumwica. Ivyo kugurisha abantu ico gihe rwari urudandazwa rumenyerewe cane, maze baca babona ko atazosubira kugaruka kubagora. Umurongo wa 28 uvuga ngo hahita Abamidiyani b'abadandaza bakwega Yosefu, bamukura muri rwagobo, bamugurisha n'Abishimayeli amahera y'ifeza 20, bashora Yosefu muri Egiputa. Uravye ibi wohavugira uti Mose yavyanditse yoba yarihenze. Ubwa mbere avuga abo badandaza abita Abishimayeli, ubwa kabiri naho akabita Abamidiyani, hanyuma agasubira akabita Abishimayeli. None ga nabaki? Ryoba ari kosa ryanditswe muri Bibiliya? Umwarimu yigisha ibijanye na Bibiliya yavuze ati, umunsi umwe hari umunyeshuri yanzaniye agatabu bari bamuhaye, karimo urutonde rw'amakosa ngo yo muri Bibiliya. Ayo makosa akaba yarenga 1000. Ndagasomye nkakamara, ikosa nabonye naryo nyene ni rimwe gusa, narisanze muri ako gatabu nyene, sinarisanze muri Bibiliya. Rimwe mu makosa bavuga kwari uko kwita abo badandaza ngo Abishimayeli, hanyuma Abamidiyani, hanyuma Abishimayeli kandi ngo iryo ni kosa. Ibi rero tuvyihweze neza, birerekana ingene abanka Bibiliya n'abandi bakunda ivyo kwandika baraba ingene keshi Bibiliya ishimikira ku bintu bimwe bimwe n'insiguro yavyo, nabo bati ngayo amakosa. None Abishimayeli ni bande? Abo nabakomoka kuri Ishimayeli mwene Aburahamu. None Abamidiyani nabo bobo bari bande? Abo nabo nabakomoka kuri Midiyani mwene Aburahamu kandi. Ishimayeli n'umuhungu Aburahamu yavyaranye na Hagari. Midiyani nawe n'umuhungu Aburahamu yavyaye kuri Ketura, uwo yarongoye igihe Sara apfiriye. Abo bose rero baravukana, bafise se umwe Aburahamu. Mbere nabo mu muryango umwe, nabo bari bagurishije murumuna wabo. Tukiraho nyene, none Umwisirayeli yari inde? Bari 12 gusa. None ico gihe wibaza yuko hari Abishimayeli bangahe? Ishimayeli niwe yari mukuru kuri Isaka. Ubwo rero Abishimayeli bari nk'ijana, Abamidiyani bo bari nka bangahe wibaza? Midiyani yari yavutse inyuma ya Isaka. Abamidiyani rero baba bari nka 12 canke barenga gatoyi. Iyo migwi yose wasanga ari mito mito. Kwifatanya urugendo rero kwari nk'ukwiroha. Ico gihe tubabona baca mu bugaragwa bonyene bagiye muri Egiputa. Nico gituma baca bakorakorana ngo bajane birinde nico bakakaza. Noneho n'intumbero yabo ibajanye yari imwe. Bari bagiye muri Egiputa mu vy'urudandazwa,
bakaba baravukana, bigatuma bumvikana yuko bakwiye kujana. Ivyo nta n'utobibona, kuko naho iwacu abaja kurangura ibintu mu karere kamwe usanga bahitanana bakagenda ari umugwi, na cane cane iyo baca ahantu hagoye canke bibasaba kugenda mw'ijoro. Ijambo ry'Imana ririmwo vyinshi kandi rirumvikana ku bafise ishaka ryo kubitahura. Kenshi hari ivyo muri Bibiliya abantu bafata nk'amakosa kubera yuko batabitahura. Mose hano yavyanditse uko biri kuko wewe yarabitahura neza. Ubu naho turabire hamwe inkuru za Yosefu agurishwa ngo abe umuja. Kuva ku murongo wa 29 kugeza kwa 31 haravuga ngo, Reyubeni agaruka kuri Rwagobo asanga Yosefu atawukirimwo, yitaburira ko impuzu ziwe, asubira kuri barumuna biwe ati, wa mwana ntawukiriyo, none jeho ndakwigwa hehe? Bakira wa mwambaro wa Yosefu, babaga isuguru y'impene, bawujobeka mu maraso yayo. Naho dusoma yuko boba barabwiye Reyubeni ivyo bakoze, ariko ndibaza yuko bataretse kubivuga. Kumbure barabwiye Reyubeni bati, nta kamaro ko gukurikira barya badandaza kuko baza bageze kure, nawe kumbure agafashanya na barumuna we kwiyumvira ingene bazohenda Yakobo se. Umurongo wa 32 uvuga ngo, barungikira se wa mwambaro muremure w'amaboko, bamutumako bati, uwo mwambaro twarawutoye, raba ko woba uw'umwana wawe canke ko atariwo. Aho rero babigize nk'uko boba batigeze kubona Yosefu. Bati twatoye umwambaro gusa. Bavuga yuko n'iyo mpuzu batayimenye, babaza se yuko hari aho yoyimenya. Yakobo iyo mpuzu yarayimenye. Vyaciye bimwereka yuko umwana wiwe Yosefu yapfuye. Mbere n'abo bahungu biwe bagomba yuko abimenya, akavyumva uko nyene. Ku murongo wa 33 ngo arawumenya, aravuga ati, n'umwambaro w'umwana wanje. Igikoko c'inkazi caramuriye. Yosefu yaratabaguwe nta kundi. Hinge rero duhagarare gatoyi turabe ibi bintu vyabaye ico gihe, ico vyotwibutsa canke vyotwigisha. Bakereye isuguru abariyo bakoresha mu gushira amaraso yayo ku mpuzu ya Yosefu ngo bahende Yakobo. Mbega uko kubesha se bakoresheje iyo mpene hari ico vyotwibutsa mu buzima bw'abo bantu bavugwa muri Bibiliya? Ibuka yuko igihe Rebeka na Yakobo bumvikana ngo bahende Isaka, bakoresheje impene nk'uko nyene, maze bakora urukarango rw'inyama rumota rukarandura umutima. Baca bafata urusato rw'iyo mpene, bagwambika ku maboko ya Yakobo, ku biganza no kw'izosi hose, kugira ngo bahende se wiwe. None raba bakuru ba Yosefu nabo bakoresheje amaraso y'impene kugira ngo bahende se, nawe akaba atari uwundi atari Yakobo nyene. Usubire wibaze neza ivyo bintu nshuti mugenzi. Yakobo nguwo baramubeshe muri bwa buryo nyene nawe yari yarabeshe. Erega duhava dusanga ari kumwe bavuga bati, imfizi y'intama itendera nkase. Noneho niko ngo imbuto itewe niyimera. Ijambo ry'Imana riravuga mu ikete Paulo yandikiye abigalatiya igihimba ca 6 umurongo w'indwi ngo, ntimuzimire, Imana nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Nta kuvuga ngo wimbura ikindi kintu canke ngo wimbura ikintu gisa naco, ariko wimbura kirya nyene wabivye. Uwo muntu Yakobo hari aho yabivye nabi, yakoresheje ikinyoma. None nawe mu gihe amaze kuba sebibondo baramubeshe, kumwe yabesha se ubusore bukimubanda. Iyo tubivye ingano twimbura ingano, duteye amateke tuzokwimbura amateke nyene. Ico tubiba nico twimbura, niko biri. Muri iki gihe niko bimeze muri vyose, haba mu vyo tubona n'amaso, mu ngeso, mbere no mu vy'impwemu. Yemwe abizera Imana, tuharonkere icigwa gikomeye. Hamwe nshuti yanje wo kwibaza yuko
hari aho wokwigeza biciye mu caha, reka ndakubwire, nta nzira wocamwo yo mu caha ngo uheze uronka amahoro. Imana ntishobora kugira nkunzi kugeza aho yokwemera icaha kubera ko yobigukunda. Mu cigwa gikurikira tuzoraba ingene Yakobo yakiranye umubabaro iyo nkuru mbi yavuga ivy'urupfu rw'umwana wiwe akunda ari we Yosefu. Yavuze ko azomuririra kugeza apfuye. Abana barakwiye kwirinda gukora ikintu cotuma abavyeyi babo bahorana intuntu, kandi n'abavyeyi natwe turakwiye kwirinda ikintu twokora kigatuma abana bacu bagira umutima uhagaze. Reka rero dusozere kino cigwa cacu co kuri uno munsi. Ndakwinginga mugenzi kugira ngo uzobe uri kumwe nanje mu cigwa kizokurikira, tukazoraba ingene Yosefu yashikanye n'Abamidiyani muri Egiputa, akagurishwa akagugwa na Potifari cegera ca Farawo. Reka dusenge Imana kugira ngo idufashe. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagukengurukira kuri Imana y'ukwizigirwa. Abantu bawe barashobora guca mu bibazo nka Yosefu, ariko Mana yacu uri mw'ijuru, turazi kuri Imana izigama abantu bawe. Ndakwinginze urabe umuntu yumvirije iki cigwa, umuhe kwirinda kumera nka bene Yakobo bagurishije uwo bavukana, mbere bagomvye no kumwica. Ukuri umuntu yareka ategura ubwicanyi mu mutima wiwe, umuhe kwihana ahindukire, kandi uwaragenewe gupfa umurokore kugira ngo aronke ubugingo. Cane cane wibute ko icaha ingero yacu ari urupfu, ariko ko Yesu yazanywe mw'isi no gukiza abanyavyaha. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu co kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha. Umwami Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.